Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Yohani Mweranda. Mu bafarizayo hari umuntu yitwa Nikodemo, umushingantahe mukuru mu Bayahudi. Agendera Yezu mw'ijoro, araheza amubwira ati: Rabi, turazi ko wewe uri umwigisha yatumwe n'Imana, kuko nanone atawushobora kugira ibimenyetso ukora atari kumwe n'Imana. Yezu aramwishura ati: Nukuri ndabibabwiye, udasubiriye kuvuka ntiyoshobora kubona ubwami bw'Imana. Nikodemo aramusubiza ati: muntu yoshobora ate kuvuka kandi ashaje? None asubira mu nda ya nyina ngo yongere kuvuka? Yezu aramwishura ati: Nukuri ndabikubwiye, udasubiye kuvuka ku bw'amazi na mutima ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikivyawe n'umubiri n'umubiri, naco ikivyawe na mutima n'umutima. Ntutangazwe nuko ndakubwiye nti mubwirizwa gusubira kuvuka. Umuyaga uhuhuta aho ushaka, kandi wumva ijwi ryawo, ariko ntumenye iyo uturutse, ntumenya n'iyo urora. N'uvyawe wese na mutima nuko ameze. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Aya majambo y'Imana tuyagiwe uyu munsi arimwo inyigisho nyinshi ziryoshe kandi zikomeye cyane. Mu nkundire tugaruke kuri zimwe zimwe duhereye aha ku gisomwa ca mbere nyene, tuzobandanya dukura mu bitabo nako mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa, ko kizobandanya kidufasha kiduherekeza kuzirikana no kubona neza ububasha bwa Yezu Kristo yaze mu bapfuye ari bwo bukorera mu bubasha bwa mutima mweranda. Kuko Paulo nkuko abitubwira ngo n'ububasha bwa mutima mweranda ari bwo bwamuzuye mu bapfuye. N'ububasha nyene bwa Yezu Kristo kujya ari bwo bubasha bwamushikanye mu mbanyi ya Bikira Mariya agashika mw'isi, ni nabwo bubasha kandi bwamukuye mu ruhafu buramusubiza muzima, arasubira mu buninahazwa bwa se. Ubwo bubasha haraza igihe rero akabuha abigishwa biwe kugira ngo nabo bubaherekeze, buze burabazura muri ibi na biriya bishobora gusanga umenga birimwo ibintu bishobora kwica ubuzima bw'umuntu, buze buratuvura, buze buraduherekeza gushika budushikanye, kumwe Paulo bivuga ku gihagararo gishitse Imana idushakamwo, arico gihagararo ca Yezu Kristo. Uyu munsi turumvise ingene bimeze aho bigeze muri ya ntaho ikomeye Petero na Yohani n'abandi batumwa bashinze imbere ya nama y'igihugu. Abakuru nugira ntibidini, hari inama bari bagize yitwa Sanhedrin, barabarengukije, barabakangira, mbere baranabapfunga, baranababuza ngo ntibasubire kwigisha ku izina rya Yezu Kristo yazutse mu bapfuye. Yezu baramutinya ku buryo batamuvuga no mu izina, ngo ndabwiye kwigisha ku izina ry'uyo muntu, uyo muntu kuko ntibavyumva, ntibashobora kuvyumva ingene bari bazi ko bazimanganije, bamukuyeho byose bigiye kuzima bizimangane, ahubwo ugacumenga niho babidometse gusuhumvya. Ni naho uzobonera ibintu biri nk'ububasha bw'Imana, uzokwibaza yuko umenga urabizibije, ahubwo ugasanga uriko urabiha inguvu. Ni nko guhama umwana w'Imana, guhama umukristu, wibaza ngo uriko uramuzivya, uriko urahagarika, mugabo ni wowe uri kurigirira nabi, kuko ikiriko kiramukoresha muneza si we. Wisanga uri kuragwanyana n'Imana. Mbere umwe muri aba bafarizayo babagwanya abatumwa azohagaruka ababwira ati: ntimusange mwebwe nyene muri ko muragwanya Imana, nta byo muzoshobora.
ariko uyu munsi biracagendeka gato, babarekuye baheje kubatera ubwoba ati ntimuze musubire kwigisha kuri iryo zina. Mbere ngo baca banyaruka kugenda guhambya abandi bakristo, bakababwira ingene vyagenze, bakabaha raporo. Erega n'abakuru baratanga raporo ku bantu bato, n'abatumwa n'abantu bahambaye. Barashobora kuvuga bati ibi bihera hagati yacu, mugabo barazi yuko n'abajya nyene bandi bamaze kugaragaramwo umutima wa Yezu barakeneye kwifatanya nabo. Mu bisanzwe mugabo si ico gihambaye, sina raporo bashaka gutanga, ahubwo nugushaka kubaka isangira mutima no mu bihe bigoye bibabaje. Abatumwa ntibaca bagenda hajya ngo bigunge bagire bati tuzovyimenyera twebwe nyene nk'abatumwa, ngo baca basubira mu bakristo, mu mibane y'abakristo, bakababwira ingene bimeze. Hama baje kubabwira ingene bimeze, ntibagarukira ngaho. Inyishu ya mbere batora nukuza gupfukama imbere y'Imana. Bari mwiterabwoba, baratanguye kuza barabatuma ko bati turabereka, turabica, kumwe nyene bitubizi biba mu aho hanze. Umuntu bakamutera ubwoba kugira ngo bamuzivye muri iki canke kiriya, turakwica. Imana yabirekuye ndagenda, mugabo nawe uzonsangayo, kandi ni wasanga nagutanze ku kirindiro tuzohonyora hamwe, kuko iyo ndungitse uzoza. Mugabo ntawopfana umutima mubi nk'uyo. Ni byiza yuko umuntu apfana umutima agira ati Imana ikugirira ikigongwe ntuzije uri kuragira, nk'uko kwa Stefano. Niho uburoko yundi, kandi muri abo nyene ntiyabura uvamo. Uvuze gutyo upfuye nka Yezu. Ko si byiza yuko kandi umukristo yopfana akazigo. Gupfa nka Yezu Kristo uba ubivye, uba ucitse umuhora w'imbuto y'urupfu rwa Kristo. Muri bajya nyene haca havamwo abakira. Muri Stefano mbere kubera gupfa nka Yezu Kristo hagaca havamwo umuntu yitwa Sauli agacika Paulo. Muco Paulo yabaye gikomeye cyose cha evangelisation kirahagaze kandi mu maraso ya Stefano. Hari ibintu vyiza umukama ariko arakora, kuko wanka kugendera mu bwoba ukifatanya na Yezu mu vyucamwo vyose, akabandanya kirizamwo abandi benshi. Aba nabo nyene barumva ko hariho uburemere bw'iterabwoba, bwo kubakangira, bwo kugira iki bitanguye. Ico baciye bagira ni iki? Murazi twese ngende cha tubanza kubigira. Reka tubaze ko ata muntu atuvugira, reka twumve ko ata muntu twohigiturire yobijamwo, bamurekure bagira iki. Reka twibaze ko ata muntu dufise hari imbere. Ibyo byose birashobora gusenda, ariko reflexe ya mbere bagize no kuza imbere y'Imana, bagatakambira Imana, bagatura Imana ubwoba bafise, bagaca rero bambaza ububasha bw'Imana. Tugire Kristo. Ku bwoba bwawe, ku bintu bigutera ubwoba, ku bintu biguhama, kandi uzi ko uri mukuri kw'Imana, tangura gusengesha igisabisho ca autorite y'Imana. Apana kuguma mu gisabisho cyo kwiyugumbira gusa. Hamagara ububasha bw'Imana, kuko muri bijya bikugwanya mu kuri, mu ciza uri kurakora mu Mana, igihambaye ubwa mbere si bajya baboneka gikoreramo, ni kiriya nyene umuzi wacu, ni shetani. Kwigihe cyose tugwanya inkuru nziza, igihe cyose tugwanya icyitwa iciza gikomoka ku Mana, tuba twacitse umuhora shetani ikoreramo. Uwari we wese agwanije inkuru nziza izanira ubuzima abantu, izana igitunganye, izana ukuri n'umuco mu bantu, abariko yigira umuhora wa sekibi. Nico gituma kumukristo azirikana gashitsa kure, ntaherera gusa kuri ababona biriko bikoreramwo, arajabutsa indabo yiwe akamenya ati hariho umugwantiza ari hari inyuma.
agaca ahamagara ububasha bw'Imana kuko nibwo busa bushobora kumutsinda. Si ukuvuga yuko kumbure kubaza ko atawundi yo bifashamwo muri diplomasi canke ko ari bibi. Oya, igihe bigizwe mu muco no mu kuri ni vyiza cyane, ariko bifise aho bigarukira, birashobora gusendwa. Ariko udatsindwa n'umwe ni Imana mushobora vyose, kuko n'igihe Imana idaciye ikora ikintu gica gitekanya byose ubwo nyene, yoyo irashobora kuguha inguvu zo gushobora kubibandanyamwo ugasozera neza, ukabirumya neza kumwe kwa Yezu aheza agira ati vyose birarangutse neza. Hari ibintu tubona abantu bapfuyemwo, bishwe, bafashwe nabi, ukamenga tusigaye turiyugumbira yo apfuye ukuntu, mugabo hariho ibintu birangutse neza muri we, kandi birangutse mu kibano neza. Arateragiye imbuto y'ukuri, imbuto y'ingingo ata muntu n'umwe ashobora kuyihenura, kuko yayisinyishije amaraso yiwe, yayisinyishije ububabare bwiwe. Aho hantu kenshi dukunze kuhazirikana ko haradutera ubwoba, mugabo hariho ubukomezi bukomeye cyane, hariho ubukomezi budasanzwe. Nico gituma tugire Kristo kura ubwoba, kura ubwoba, kuko ubwoba budutwara inkomezi z'Imana, tugasigara tutamenya ahari ubukomezi burama butsinda bukarangura neza vyose. Kuko bijya bindi gusa by'abantu twikorako by'amafaranga n'ubukuru n'abakuru, iyo bihavuye bigatsindwa navyo, ahubwo bigusiga mu bwoba no kutigera uragama. Kuko uyu munsi ushobora gukora n'umukuru uyu, ejo hakazunda mugwanya agaca atangura kukwirukako. Suko bigenda? Kuko umukuru ntazohoraho, Imana yihoraho. Atari uko adakenewe, mugabo naho wokorana nawe habe mukuri, habe mu ngingo, kuko naho yohinduka ukuri n'ingingo ntibiti igihe, nta durée d'expiration bifise, bihoraho. Kandi Yezu yaramaze kubisinya, biranditswe no mu ijambo ry'Imana ngo vyari vyaranditswe. Ivyo biranditswe byasinywe mu maraso ya Yezu Kristo. Nta kinyoma kizofa gitsinze ukuri, kizoshobora kumara akanya umenga kirahagaze ku kuri, mugabo haraza akanya gato renversement de situation. Nta karenganyo kazopfa gatsinze ubutungane, nta mwijima uzopfa utsinze umuco, nta rupfu ruzopfa rutsinze ubuzima. Naho bitoranguka muri uyu mwanya tubona n'amaso yacu, hariho umunsi, wa munsi w'urubanza, ngo hamwe azohindukira mu bunina hazo aje gucira urubanza abazima n'abapfuye. Mbega ibyo turibuka ko tuvyemera? Ibyo muribuka ko biri mu kwemera kwacu? None ko biri gushima gukorera mu muco mu mwijima, kandi uzi yuko hazogera igihe ugaciga urubanza, kandi ukawukoreramwo gose idiri komeye, kuko ukura nk'amafaranga menshi, kuko ukuramwo ubutare, ukuramwo iki, ugakorerayo gose, ugaharana gose, mugabo uri kurishira umugozi mwizuzi, kuko ushobora gukorera ikinyoma ca politike uzi neza ko kidashobora kurenza imyaka ingahe, hanyuma kikagenyurirwa urubanza rwacu. Mbere ivyo Mukama arabibona igihe biba biriko birakora, ngo akabitwengera mwijigo. Mwumvise Izaburi? Mwumvise Izaburi? Iraryoshe cyane. Ngo mwavyagiye mwijuru ngo biramutwenza, araraba amanama tuja muri ya maeta majori ibi na biriya, turiko turapfundikanya irementanya ry'umwijima, uwo dushaka gukuramwo, uwo dushaka gucisha imbere atanabikwiye, uwo dushaka kugira bijya byose. Umukama araraba agatwenga akavuga ataba abantu vrema, hama bagaca baja haje bakambesha ngo bashize imbere. Bibaza ko ndikijuju. Iyi Zaburi twigisha, iyi Zaburi twigisha hagutwengwa n'Imana, upfa umutwengwa na shetani
kuko ibuze ukwigira. ngo Umukama batwengera mu ijigo, hanyuma n'ishavu n'akantu ababwira ijambo ribahundagaza ati ni jewe niyimikiye umwami wanje kuri Siyoni umugwa wanje mweranda. Dusaba Umukama kugira ngo iki gihe turiko turahimbaza Pasika, ipasika ntituyiheze gusa muri biduhimbaza ha mu ngoro y'Imana, ariko igimu twibutse iti hari ikintu cyamaze kwandikwa. Umwijima ntushobora gutsinda umuco, shetani ntishobora gutsinda Imana, abapfumu ntibashobora gutsinda abasuku b'Imana. Akarenganyo, urubanza uriye mu karenganyo ntiruzopfa rutsinze imyaka yose. Itongo ry'abandi wihagiye n'urubanza rukurindira imbere y'Imana, nutarivamo hari abantu bagira bati nzoca ngenda nigaye, uzotegerezwa kurisubiza. Uco uja mu nzu y'abandi ugare uzi neza ko wabitwaye kubera igikenye cyo mu gihe n'intwaro, hanyuma ugaca uja ngaho ukavuga uti nzoza nirege. Subiza ubwa mbere, subira mu gitunganye. Ntibishoboka amadume tuvuga ngo twarashyize Imana imbere. Imana iraturaba ngo ikadutwengera mu ijigo. Pasika itwibutse ko ari ukujabuka, tujabuke tuve muri uyo mwijima wose ukwega amarira, ukwega umuruho, ukwega ubuzima bubi, ukwega kuguma dusubira inyuma, umwe wese aho yateretswe, kugira ngo vy'ukuri duhimbaze Pasika kumwe na Yesu, tujabutse heza ubuzima bwacu, umwe wese aho yateretswe. Ahandi ho Umukama yo turabaka dutwengera mu ijigo twese. Ikindi naco nikitwumvise kiryoshe cyane, ngo mu Bafarizayo hari umuntu yitwa Nikodemu. Ngo araza, murumva ko uyu muntu afise umutima mwiza, aje kuraba Yesu n'urukundo rwinshi, kandi Yesu akamwakira neza, aramwumva nk'umuntu ashaka ukuri n'ingingo vy'Imana. Kubera ikimvuze gutyo ngo ni mu Bafarizayo. Mu Bafarizayo ni imigwi tuzi yuko irimwe abantu bari barisinye kugwanya Yesu, mugabo naho ari umugwi, mugabo n'abantu kandi bashaka gukorera Imana. Harimwo abafise umutima wabo. Iregare y'Abafarizayo n'abanditsi bemeye Yesu, bakamukurikira, bakamugamburuka, bakanamumenyesha, bagaheza bakamwegukira. Ngoma ndabihindukize, icara neza. Mpava ndabivuga kwinshi, ico nagomba kuvuga mu ncamake cyari iki? Nuko twiyame, twinjiye mu gihe gikunze kudufata tugaca dufatwa mu bintu vy'ikivunga. Banaka ni babi, oya mubivemwo kare, mubizibiri wanyu. Mu Bahutu, mu Batutsi, mu Banyabururi, mu Banyarutana, mu Banyagitega, mu Banyengozi, mu Banyamuramvya, reka gufatira mu kivunga. Mu Basenere, mu Nyankamugayo, mu Mbonerakure. Hari ibintu kubera ukungene tuza turabivuga bishobora kuduhenda, bikatwibagiza yuko hariho ikigwi hakaba n'umutima w'umuntu. Muri banaka, mubo muri documentation, mubo kwande, sininya kuvuga ndazi kwa muri kumurivuga ngaho hano. Apana gufatira mu kivunga, umviriza umutima w'umwumwe. Yesu iyakaba nk'umuntu nkatwe yari kuvuga ati wa Mufarizayo yaraje, babahutu wa muhutu, wa mundi, wa muntu wo kwagwase, wa muntu wo kwande, bivemwo.
ivyo si vy'umuntu yemera gukoreshwa na mutima. Ntiwemere gukoreshwa n'ibintu vy'ikigwi bimwe bivyara ivyo bita ama ideology no n'amaslogan abantu usanga umenga bagira ati ngo he abantu bagacapfa gukurikira. Oya, umviriza umutima w'umuntu, umviriza ico umuntu ashaka. N'ivyo waba barakubwiye ku muntu birengere, banza wewe wiyumviririza ivy'iwawe ivyo akuzaniye. Reka kuzibiranywa nuko umuntu umenga avuye mu kigwi wamaze gucira urubanza, wamaze guha etikete mbi. Ivyo bintu bidufashe cyane cyane muri iki gihe twatanguye kwinjira mu bintu vy'amatora. Hagire hatangura ibintu bene ivyo, tugabe ijambo ry'Imana ritubera ubukomezi, ritubera akayungiro kukuyungurura inyigisho zose zizozana na mu makartier, mu mihana, zimwe zabaza mu ijoro no ku murango. Tugabe ipasika y'umukama ntidupfe kubusa. Uyu ngo numwigisha akomeye muri Israeli, n'umuntu w'umushinga nahakomeye w'umucamanza, ariko arumva neza ko arabona muri Yezu ibimenyetso by'umuntu w'Imana, ariko ntatahura vyose. Ngo aza mwijoro ubwa mbere ngo kugutinya yuko buhava mujaniranya ko arazi ko abantu biwe batakira Yezu. Niba mubona rero yicanye na Yezu bahava mujaniranya, bagire bati watanguye nawe uri kurabicitso. Hari igihe usanga umenga ibigwi tuvamwo abantu biwacu baratuboshe, bikatunanira gutera intambwe yo kurondera ineza no gukorera ineza. Hari aho bikenegwa ukarengera amaso y'ikigwi cyabawe kugira ngo wegere Yezu, wegere imbere, n'abandi babonereho kwegera imbere. Ngo burije mugabo nuko kandi izi mvugo Yohana akoresha ngo hari mwijoro burije, hari igihe ziba zigomba kuvuga kandi n'umwijima uri mu mitima yacu. Hari igihe tugerageza gutahura Yezu ingene yitabira ibisabisho vyacu, ingene tumumenya, ingene bamuharira ko kabona umenga hari ikintu c'umwijima, ikintu c'igitangaza gisiga ubwenge abantu. Yezu araduha akaryo keza kuko dushobora kumwegera, tukamuyagisha, tukamubaza ibibazo. Be Yezu uteye ute? Ibi bintu kumenga siko narinda byiteze ndabitahura. Akakwigisha, kandi umwe wese amwigisha afatiye ahashobora kugeza kubitahura. Uyu ko yari umwigisha akomeye aca mutwara mu bintu bihanitse, wumvise ibintu atangiye kumwigisha ngo ntawe ushobora kuja mu bwami bw'Imana atavutse ubwa kabiri. Umwigisha muri Israeli mugabe kabunana gutaka kibaza ati nzosubira kuba kabebe ga Yezu, nsubire mu nda ya mama, nta n'ukiriho yarapfuye. Amutwaye mu nyigisho ihanitse gose kuko n'umuntu yize, kandi umuntu umwigisha mwiza numenya kumanura inyigisho ku rugero rwaho umuntu ariko arabwira ashobora kuyumva. Dusabe natwe Yezu uwo mutima wo kumwegera ngo atwigishe bisumbirije, kandi natwe igihe tugerageza kumwigisha abandi tumusabe ingabirano yuko tumenya kumuhereza abandi buke buke ku rugero bashobora kumutahurirako, bashobora kumumenya, bakamwumva nk'uri hafi yabo, bakamwumva nk'uwo bashobora kwegera, akabagirira neza. Amen.